Kunzi b'urubuga rwa Bwayesu TV turabaramukije amahoro y'Imana kandi tubahaye bwakeye na mwiriwe aho umwe wese aherereye abari kure n'abari hafi kuko muri aka kanya hariho hamwe bwije ahandi bukeye. Rero turabona umutumire yaje kuri urubuga rwa Bwayesu TV n'umutama ahumuye agomba gushimira Imana, gushingira intahe ibyo Yesu yamukoreye. Reka twumve aturamutse, abanze aturamutse atwibwira uwo ari we. Ndabaramukitse mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma ku izina nitwa Nzeyimana Yeremiya, uwo Imana yagiriye ubuntu, nkaba mvuka mu ntara ya Rumonge, komine ni Buyengero, Tuza akajwi uri umugabo. komine ni Buyengero, umusozi ni Sebeya, Agacindi ni Buvugango, Amazone ni Mudende. Hanyuma nkaba ngomba gushima Imana kuko Imana yagiye inkorera. Rero Imana yarangiriye neza, Imana yantabaye bigoye, Satani yari yarangendeye kandi Satani akangendera hamwe mvuga ngo ndi mu mirimo y'Imana, ariko nsanga sinari bwatahure neza igikorwa c'Imana. Rero nciye muri makeya, Imana yankoreye ibikorwa byinshi bitangaje ntoshobora kuvuga byose ingene bingana ngo ndabiheze. Nahoze ndi umuntu nsenga, umugabo nsenga ntaramenya gukurikira neza Imana yanjye, ariko igihe kimwe Imana yarangendeye. Je nari ndafise umupfasoni, mu bihe bimwe bimwe twayama dushwana kuko naragize ikibazo cyo kuronka umwana. Rero tumaze kuja mu bintu bijanye n'imishwano, haragera igihe niyumvira kuva muri kano karere kugira ngo tuvane n'umufasa, ariko kuko nari mu mirimo y'Imana, ibyo byose byaba nkora igikorwa c'Imana, Imana ntiyasimye ko nuva muri ako karere. Napanze umwanya niyumviye nti ngomba mbe ngaha hantu tureke kuzoyama turi mu mishwano kuko mbona bigoye. Napanze ko nzogenda ku munsi wa Mungu, ku munsi wa Mungu niho Imana yacimpamagara, Imana iranyankira ko nova muri ico gisagara turimo ngo ntimirimo y'Imana ngo ngende. Nca ndagwara kuri uwo munsi wa Mungu, bwaca ngenda ku munsi wa mbere, ngwara numva umenga sinzi ibintu biriko biranja mu nda, nsangira ikibazo gikomeye cyane, ndagwara ndaremba, kugeza aho bantwara ku bitaro bantaritse nagize ico kibazo. Nsitse ku bitaro ntako batagize, baciye banjyamika barantera insinge zitandukanye kugira ngo ico gisata cyo kuribwa cyari mu nda ndabe ko cogabanuka, ariko hakugabanuka naciye ndemba cyane. Abaganga bagerageza uburyo bwose bwo kurondera iyindi miti yo kuntera kugira ngo ntabaruke. Bimaze kugeraho naciye ndaba, sinamenya akarere ndimwo, nca ntangura kubona ibindi birere ntasubiye gutahura. Aho rero maze kugenda uko, kuko ibitaro byari ku rusengero, baciye barondera abasenzi baraza baramfasha barasenga. Ibyo byose byaba jewe sinamenye ikintu na kimwe kiriko kiraba, ariko ibintu naciye ngenda mbona muri ibyo bihe, bantu b'Imana, Imana irahari.
hariho abantu bakekeranya ko Yesu atazogaruka, abantu bakiyumvira ngo iyo umuntu ariko arakora ibintu bitandukanye nta ngorane, abantu bakarya ibigira cumi bakiyumvira ngo nta kibazo. Jewe narabonye neza ko Imana iriho kandi ibyo dukora Imana ibikurikirana. Abarya ibigira cumi abadakorera Imana narabonye ko hari ingaruka. Nca ntangura kubona rero abo naririye amafaranga, naragenda mu buryo bwo kudandaza nyene kujya turondera ubuzima, nkasora akavunde mu Rumonge, hari uwampa amahera ampaye yarenze, nkavuga ati birasobotse nta kundi aha ndabayeho ubuzima bugira bubandanye, nkaca nitaye. Rero muri abo harimo umwe yari yampaye 10,000 mu buryo adashobora gutahura, mugabo jewe ndabona ko ayo mafaranga yayandengerejeko, ndiyumvira kuyamusubiza kandi nsenga, urumva byangora nsenga nyene ntoya naje ubu n'ubuzima ndose, kuko nabo nyene ntihari aho batwiba, ntibaduhe iyo twihenze ntibadusubiza amafaranga. Ariko kuri uwo munsi maze kuraba nace nagirizwa ayo mahera, nca ntangura kubona ibintu byinshi, nkabona umuco, nkabona umwijima, maze rero ndabona umuntu ariko aranyagiriza ati wewe warariye amafaranga y'umuntu 10,000, rero ayo mafaranga utayatanze ntushobora kubona ijuru. Aho nkaja mbona umwijima urakoranye, nkabona ngomba ninzira ahandi hantu hagoye, nkagerageza gutakamba, nkakoma induru, nkavuga ngo Mana mbabarira, ntabara, ayo mafaranga y'abandi nzoyatanga. Nkaja mbona umuco urabonetse, uyu muntu agacahagarara muri uwo muco, agaca yongera akambira n'ibindi, aca yongera ambwira ngo wariye amafaranga y'ikigira cumi, nagirizwa 6,000 by'ikigira cumi. Arambwira ngo ayo mafaranga utayatanze ntushobora kubona ijuru. Nkaja mbona umuzimiza uciye urakorana mwinshi, nkabona ngomba gutabwa muri uwo muzimiza, nkagerageza kugwana, nkasaba Imana ntimbabarira Mana ningirira ikigongwe, ayo mafaranga nzoyatanga. Nkabona umenga umugenzi ndamubona, nkaba niko ndamubwira ngo ayo mafaranga urayantangira, ngo Imana ngo imbabarire. Nkaja mbona umuco urongeye urabonetse, wa muntu agaca yongera agahagarara muri wa muco, arongera arambwira ku bantu dukorera Imana tudakora ibikorwa nahabonye ingorane zikomeye cyane. Narabonye neza ko ibyo dukora biguma bikwirikirana, ni ukuvuga ndabona uwo muntu nyene arongera arahagarara muri uwo muco, arambwira ati Yeremiya, wewe mu bikorwa by'Imana, urusengero rw'Imana ntiwarutangiye amafaranga yo kurusakara. Nca ndabona inzu yubatse pembe mbiri, ikoze amabati ariko mugabo ibati rimwe ntihagira ko namba. Aca barambwira uwo muntu acagara muri wa muco, iyi nzu ni yawe, mugabiri batubona ribuze ni ya mafaranga utatanga. Aho rero ngira ngo urusengero rw'iwacu rwubatswe, baramvaze guharura muri ibyo bihe, twasanze hari haheze imyaka 7 urwo rusengero rwarakozwe, mugabo zeho nasigaye ko 8,000, niho nacanere ku iyo nzu ko ntayikoze neza. Maze kubona bigenze ko niho naca ndabuka, sinamenye urumva ngene mvuye muri ibyo biha, nza nsanga abasenzi ari benshi bari aho hantu bariko barasenga bongera basubira, mugabo ntarakanguka. Nagiye numva uwo muntu hagara muri wa muco ngo hewe, ngo bwira muganga Yeremiya ntapfuye ariko arakize, bwira muganga Yeremiya ntapfuye ariko arakize. Nagiye mbona rero nasubiye mu mubiri, nzanga abasenzi bariko barasenga ari benshi basenga, nzange ya maserumu yose nta nikimwe gikindi ko byose byamyudaguritse, abaganga bari ngaho, abasenzi bariko barasenga. Maze kubona ibyo rero naciye nihana neza, ariko kandi inyuma yaho mbwiwe ngo Yeremiya arakize ntapfuye,
naciye mbwirwa ngo genda ngo ukorere Imana ngo kuko ibintu usigaze ku isi ngo si byinshi. Niho rero naca nsubira mu mubiri nca ntangura kubona ibyabaye, barambaza bati nakura mumenye, ntego ndamumenye, uyu uramumenya, ntego ndamumenye, baca baramfasha baransengera cyane, nca ndihana ndemera gukorera Imana ibyo nasezeraniye Imana, ndemera kubikora. Ayo mafaranga y'uwo muntu nari narariye nemera kuyasubiza, ayo mafaranga y'iryo bati ntari naratanze nemera kuyatanga, nca ndakorera Imana, ibikorwa by'Imana ndabikora. Maze rero abasenzi bariko barasenga babona ndiko ndagenda imisozi nyene, ndiko ndagenda imisozi, bati yamara Yeremiya agiye kuvuga ubutumwa. Inyuma yaho rero nca ndagendagenda ndabwira abantu ubutumwa, iyo ntahe ndayisinga mu masengero menshi barakizwa kubw'iyo ntahe yanjye. Rero bimaze kugenda uko, jewe rero aho twashwana n'uwo mugenzi we wanje ni byari bivanye ku by'abana. Jewe kugera iri zuba maze imyaka myinshi mfise umugenzi, ariko mfise umwana umwe, ariko umwana we nyene byari byaragoranye cyane. Ariko maze kwihana abasenzi bakamfasha gusenga, haraheze ibihe nari narihebuye cyane, nararize ntakibona yuko hari uwundi mwana nzigera ndonka, atamwana nzoronka. Igihe cya mbere yari yaribarutse umwana asika yapfuye, n'irindi nyene umwana asika yapfuye, dusa dutangura imishwano. Rero hatahera ibihe byinshi atawundi mwana ndaronka, nararize narasubiye, n'abandi barahebuye ko atamwana nkironka. Umunsi umwe ndi gusenga Imana, muri ico gihe nari narihanye ndi zenyene, Imana irumva, nza ahantu mu cyumba cy'iwanje ndarira cyane, ndasenga nsaba Imana nti wa Mana ntabaye intete urumpakana, kuko nari nduse ku mutima. Ndiko ndasenga Imana itirangendera, hari ku masaha y'icenda yo ku murango, mvukamye zenyene, ijwi rica riraza rirambwira ati Yeremiya wewe ugiye kuronka umwana. Iryo jwi riziye naciye mbwira umukozi w'Imana wacu nti mwarimu, jewe nariko ndasenga ndi umwe, nagiye numva umunezero. Mwarimu rero acarambwira ati burya n'Imana yabivuze, ati kandi n'iby'ukuri umwana ugiye kuzomuronka. Haciye nk'iminsi umugenzi ndamubwira nti jewe Imana yambwiye ko ushobora kuronka umwana, witeye ko tugiye kuronka umwana. Nta nubwo yigeze abyizera, yagize ntibishoboka, arabikekeranya. Zenza nkomeza nzenga, Imana ikomeze inyereka ko ngiye kuzoronka umwana. Ni ukuvuga rero ikindi gihe nyere kirasika ndiko ndasenga. Uwo munsi hari mu ijoro, hari nk'isaha ndwi, nakanguriwe gusenga, ndasenga ryajwi ricaryongera riragaruka rirambwira ngo Yeremiya akira umwana, ngo ugiye kuronka umwana. Bimaze kugenda uko, nongera ndabwira mwarimu, Imana yambwiye ngo ninakira umwana, ngo ngiye kuronka umwana. None ga mwarimu, ibyo nibyo? Mwarimu ambwira ati nukuri iyo ni Imana yaje kukugendera, kandi ugiye kuronka umwana nyene bidatevye. Umugenzi ndamubwira uko, ntiyabyizera. Haciye iminsi niyo naza numva umugenzi ambwira ati numva bitameze neza, numva bigoye. Nongera ndasenga, Imana itubwira ngo sinakubwiye ko wakira umwana, none ni kukukekeranya. Nongera nsubira kwa mwarimu, nongera ndamubwira uko nyene nabibwiwe. Umugenzi yumva aramerewe nabi, yumve biragoye, nca ndabwira ati rero genda mu bitaro. Nti mugabo kandi naho ugenda nta kindi kintu babwira, ubabwire bagupime barabe ingene bimeze. Asitse yo baca baramupima, baca bamubwira ko afise imbara. Numve ndanezerewe cyane, Yesu asimba. Amen. Imana irishura amasengesho. Yego cyane. Numve ndanezerewe cyane. Nca nabwira nti none sinakubwiye, ntiwumva niwe ko Yesu y'Imana isice. Duca rero turarindira, ndiko ndakora ibyo bikorwa by'Imana, bica bikomeza bigenda neza, tuguma dusenga. Mugabo kandi igihe kiri mu kwegereza, bakaguma bangira bati ugerageze uzoze ku bitaro bikuru mu Rumonge, ntibyongeye kugorana nk'ibya mbere, urindirire.
ati iminsi igisigaye uzoca ugenda ntegome mugabo nongera nsubira mu cyumba ndasenga Imana ndiko ndasenga Imana irambwira Yeremiya gira ukwizera nta n'ibitaro uzoza mu mwana uzomuronkera muhira nongera ndagenda mbwira mwarimu nti Imana yambwiye ukuntu ati byizere bizogenda uko nyene rero tukaba dufise umubyeyi yakira ababyeyi nabo nyene n'umusenzi ndagenda bimwiganira arambwira ati by'ukuri ni wizere Imana niyo yabivuze kandi bizogenda uko nyene nsandamuha ikibazo ntinone niyo hagera nkaza kukubwira ko umubyeyi ageze kwibaruka wewe kuvuga Imana izomumpera hamwe bitagiye mu bitaro wewe uzovyifata mu gute uzovuga ngo navyarire ngaha cyangwa uzovuga tuze ku bitaro ndimbwira ngene uzobigenza umubyeyi yakira iwacu yitwa niyo nizigiye arandemesha arambwira ati Imana izingene izobigenza wewe ni wizere ko Imana yabikubwiye iminsi iheze hajya yegereza abantu baguma bambwira bati ugende wegere mu rumonge kugira ntuzogira ingorane ugende wegere mu rumonge ntuzogira ingorane iminsi yegereze nzambira wa muvyeyi none ko mbona ibihe byegereze bigende gute asarambwira ati tegura uze mu rumonge kwiradiyo upimisha urabe n'inyisi uzozironkera aho nyene kuzoja mu bitaro canke n'ingene bizogenda twiteguye kugenda mu rumonge wa muvyeyi yakira nawe nyene acarasenga Imana itiramwereka arambwira ati Yeremiya numanuke ati mugabo umwana uzoronka namaze nukumubona ngene ameze afise isusu iyi kandi n'umwana w'umwigeme nca ndagenda mu rumonge ivyo yabimbariye nzitseyo bica bigenda uko nyene barambwira ko ari umwana w'umwigeme kuno nyene ndababaza none nzogaruka no mu rumonge nyene cyari bizogenda gute bati tubona tangura nafise genda uzoyegera ibitaro hajya nyene bitwegereye ntangwane zirimo rero hageze kwibaruka nahamagaye umubyeyi mu kanya isase wavuga ko akomeye atangura navuga ngo mbere sinayikuzana n'uwo mubyeyi ubwo nyene Imana yaciye ikora igikorwa wamanya kubanza kuza mu bitaro utahabaye umwana atumuronkera muhira Yesu nasimu rero ni Imana ikomeye Imana dusenga ni Imana yumva Imana dusenga ni Imana yisura ibibazo byacu byose dufite kugeza n'iri zuba rero uyu mwana ndamufise ndiko nkora ibikorwa by'Imana mfise uwo nyene Imana yampaye hanyuma rero mu by'ukuri ibikorwa Imana yankoreye ni byinshi cyane sinobivuga ngo ndabiheze ariko reka ngarukirize ngaha abumvise intahe yanze nahigaruka Imana nibahezagira none mutama reka ndakubaza ikibazo ko wasenze Imana ikakwishura wumva uzoyikunda kugeza aho gupfa kwawe mu byo numva nzogerageza uko Imana imfasitse kugeza mpfuye yego sengera rero abo bandi bari mu bibazo kugira ngo Imana ikomeze kubagirira neza hari abari mu bibazo bisa n'ibyo waciyemo urakoze Imana yacu urakoze Imana uri mu ijuru urakoze Imana yisura ibibazo bitandukanye abantu bose bo kwisi bagusaba ndagushimiye cyane ku bikorwa byiza wankoreye ndagushimiye kuba warampaye kukumenya ndagushimiye cyane ukuntu wantabaye ukanyishyura ku kibazo cyari kimbangamiye cyo kuronka umwana none hariho n'abandi bafite icyo kibazo bipfuza kuronka umwana cyangwa bafite izindi ngorane zibahanamiye bakeneye kubaha inyishu ndabasengera ubagirire neza ubaha inyishu nk'uko wampaye inyishu ubatabare nk'uko wantabaye ubiyereke nk'uko wanyiyeretse ubaha ibyizigiro nk'uko wampaye ibyizigiro uzobukoze mu izina ryawe ryera Yesu amen. Urakoze cyane.